Bakunzi b'ibiganiro by'Uburundi mu Kirundi ndabaramukije. Kumbure muhora mwumva abarundi mu kurata ubwiza bw'umuntu babugereranya n'inyange. Umusore mukoresha inkumi ukumva ngo usa n'inyange biroruhore wanje. Umuvyeyi yavyaye akana k'akigeme keza akakita kanyange. Umutumire tugira tuganire uyu munsi yaje ashajije cane. Araberewe n'inyange ntiyogwako. Ikiganiro kiza kuba gahore reka tumuha akanya yidondore. Murakoze cyane ku ntomera muri kino kiganiro ndakengurukiye n'abariko baragitega amatwi. Mugabo jewe nagira mbe nitangiza imbabazi imbere. Ngo n'inyange ntiyogwako. Jewe sinitwa Kanyange nitwa Kinyange. Nitwa muri makero nitwa Emile Kwizera. Benshi mu bantu banzi ku izina rya Kinyange gusumba nka 95% bazi izina rya Kinyange gusumba ko bazi Emile Kwizera. Hanyuma ndashimye iki kiganiro mwantumiyemo nibaza ko ari cyane numvise ijambo ry'umutwe ryacu mu Kirundi Uburundi mu Kirundi mushiriye agaseke iyo ngenya ndariririye ibikurikira. Kinyange mwari taziriwe nande ryavuye kuki? Izina Kinyange ndarimaranye imyaka itari mike ndarifise kuva mu mwaka w'igihumbi 1997 numva sivuba sinzi aho waruri wewe sindakubajije ndabizi ndabibona. Hanyuma ndi mu nyigisho zo kwitegurira kurwanira igihugu service militaire obligatoire muri uwo mwaka w'igihumbi 1997 numva sivuba sego mezijya mvino abantu bariko barananura imitsi biruka bavyina bazita Kinyange. Baragenda bafata ubwo mvinye neza batora bati tumwitiriro arubwo basanga bitabira ngo Rosaria bitabira ngo Korotirida bitabira keje ugasanga mu basodora bo nabyo bariko bariruka bavyina namazina bagenda baravuga byinshi murabizi. Mugabo rero baca bararaba bati izi mvino abantu bavuga biruka iyo bariko barazibyina muri make zitirirwa Kinyange kujya kunonora imitsi abantu biruka biha inguvu bavyina kugira ngo ntibacike inkokora bazita muri rusange Kinyange. Bati rero reka tubimuhe byose uko nagiye gurira cyane yitwa Kinyange ku ico gihe narigeze kumva baramaze kumbwira abantu harimo n'abatama ba kera bitwa ba Kinyange sindababona mugabo sinzi ico baba barabikuye kuwabo mugabo muri rusange ni rujya rugendo kuko kunonora imitsi abantu biruka biha inguvu rujya bagwita Kinyange baca barinyegurira kandi agitwa ku ico kiringo urumva n'imyaka irenga 20. Mbega none murubatse? Yego ndubatse nkaba afise umukenyezi umwe n'abana batatu. Imbuto zose harimo hungu na kobwa. Mu Kirundi iyo bubakanye bashamiranye bagashwana ijya mbere bavyita ngo ni gushinga amashiga. Mwe mwarashinze amashiga? Ishwita nta mashiga ni nashinze jewe kandi ntayo nimirije gushinga sinzi niyo mugenzo wavuye hariho ibintu imigenzo washaka imaze no kugira ati gihe ivuye kuri bimwe byo kwiyorohereza hariho nimyibutsa wumva ngo umugabo no wajye utwiwe n'utwa abandi ngo ndahiro mbe ntigwaza mu nda ubutabeshe ntasumira umwana hariho abantu hajya hari abantu haba hari uruntu turetse n'ibyo byo kugwana hariho n'ingeso mbi abarundi nta vyera ngode naho tubutaka ko bumeze neza n'abarundi bameze neza nta vyera ngode. Hariho abantu rero biyorohereza bagaca bavuga akubise umugore ngo nugushinga amashiga hari n'abarundi baranasukana hari n'abasuka abandi iwe batararyana no gwara kamuza ati mbe warashinze amashiga erega wacerewe muravyayo kabiri tarashinga amashiga agacashi kakegagura ngo ariko ashinga amashiga ngo n'umugenzo oya ivyo n'abarundi basukana kandi ingeso y'urugo ntiyuba ku rundi n'abasukana n'ababeshana ntiboba basezeranye kubana neza ubuzima bwose hari mu tugenda uje ko n'amakofi atagura. Harabagira ngo iyo umugabo atarakubita umugore na rimwe uno ntaheza ngo amwubahe. Rega namwe niko muvyumva canke ni urukurukuru gusa go kuyobya abagabo. Kirundi baravuga ngo inkoni shikiri gufa ntishikira ingeso ndetse n'umukenyezi n'umwana umukubise ejo ukabona ariko uravuze gaca yitabira ntuzugire ngo nukukubaha anabitiranye rero kubaha no gutinya. Inkoni rero bavuze ngo ukubise umuntu cyangwa umukenyezi cyangwa umwana ngo aca kubaha yibambewe aca gutinya uba muri umutima. Ivyo rero byo kuvuga ngo uyu tarakubita umugore kandi nuko babihindukiriza ngaho gusa riga n'abagore barakubita abagabo. Ngira ngo rero sinzi rero ko umugabo akubiswe n'umugore nawe acamwubaha ukubiswe aratinya ntaba ariko arubaha hajya bariko aratinya kuko wamuturubitse wamuriye umutima. Abo rero nimwe nakubwira nteye abarundi burya barasukana akubwiye ngura mukubita ni hazokubaha aba ariko arasambura urugo wawe kandi ugwe ugasanga ruratekanye hanyuma ugacuja ko rero ngo niko bambari bijya rero byani ko bambariye ingeso y'urugo ntiyuba ku rundi naho naka yoba yabigize ari bibisi mpaka buce umukurikira muri ako karorero kabi.
rero gukubita ntibizana kubaha bizana guturubika bizana kurya umutima abona baba bariko ivya abagabo nko bariko barabivuga. Ahanini ibicuba bijanye n'ubworozi bw'inka muba musanzwe mwitaho ibijanye n'inka? Ibicuba nivyo bijanye n'ubworozi bw'inka, jewe bijanye n'ubworozi bw'inka ndavyitaho muga ntavyitaho uyu munsi kubera ngo ndi umworozi akomeye gukorora inka, mugabo nuko ndazibonye zifite ico zinyibutsa kera ngifise umwanya wo kuziragira izo muhira, hanyuma nkaziragira nkongera zikankunda nkazikunda nkazihamagara zikanyitabira nkazivugira ibicuba zikaryoherwa kuva ndi umwana mutoyi ndagiye inyana mu nyuma ngakura nkaragira inka zikuze ndavyitaho na cane cane kuko uwo mugenzo nasanze ari wo aho nakuriye bakunda inka ndazikunda gushika n'ubu rero no mu mayagwa nagiye kuva ayo niga mu ishuri bigahurirana n'ikirundi cyo kuziko ngasanga haguma hagarukamwo inka ndavyitaho nk'umuntu abikurikira mu mugenzo wa basokuru na basokuruza gukorora inka gitungwa cabasumbira ibindi mugabo se ndavyitaho nk'umworozi akomeye uyu munsi yitwa Kinyarwanda ndavyitaho mu mugenzo wa basokuru. Mwoducishirizamwo agace gatoyi kuko bahaye inka canke uko bivuga uwayikugabiye wahaya wakugabiye ya makuru uri ntagorana gira ndamuvuga zigavye zigandagaje ku nama kwa data na data buje sinamuvuga rimwe ntiyazigavye rimwe yarangabi yarampetera arampa nkari amakabi turuki kwakwanya itahi kabirije n'ibigabimba kamisaya nayigabanye indoka mitima zitashe iyo nka ntita umuhari wa ntundi gice caraye ku nkanda y'uruzi ni mugamba mugungi gungi zindi ku bwato n'ibishiba bisukiza imwe kumfizi ranengereza igisaba ikanezereza abakirizi umunsi ragenda kuyigabana bo twagendanye batazi iyo ndoye bagira ngo nagiye gukura gahama ndabatangaza serutse seruka n'umuhama w'impogazi nayishoreye rishinze umurango ndayishikana ari kireba reba ngo mpitire mu gatiro umugore wanje ahitira kuyiraba ngo byuke mpura ariko aramemwa ntimbe umugore wanje kunezerewe washimye atego cane mugenzi nashimye Hinone gamwiza winza we ko washimye nkabanzi ko umugore w'umuhinga ari we muhinga wo ko washimye iyo nkuyisende ati yo nkanda yisingeregere yangira bugingo ni gitare cakamenge caswe ko guteranya nawo mwagendanye kinyange wanje Newe mukaje urabitoye nka nta butoyi ita n'umwana yoyita yitwa bigeni imvura bitayivuba nk'iryamirambi kavyuka ibombotse iyo nije nayigabaniye je rutuma ku mitari bagatuma ku mitimburo kinyange kinyagirwa ntigitote cakirwa ntigituragare mutukura w'abahungu tukanira ubwaranye nyabworo bwanzo bigirande ndamuvuga ntamuzirwa umugano wo kunama yayinkubitiye inkoni mwitaba ry'umugongo umunsi nzinduka kumuganyira nkamusanga kunama ariko raje inama nabo yari yaramaze kugabira iziwe zigakubitira rimwe umuvumero natwa basavye tugakubitira rimwe bifukamiro ntibiganza bigaba inyambo ati sabwe ntiganza usabwe se biganza bigaba inyambo kubita amashiku yandu ngira uko wagize abandi atushima ganza ngasabwa n'inka yanje musabwa yarayihweje nyana kandi ifizi yindi munda ndakugabira n'ivyaje kera ugumye wigenza nk'abasavye ndakugomwe ndaguheterese nganya singo we namuka mu bakame nk'abakaravye hari imuramvye arayinkubitira inkoni mwitaba ry'umugongo ndayishorera n'ishongora ngo ishiki wanje ishikura ishingura shimire wayimpaye mpamagara umwana mu ntangaro ntikibondo ati rugomero rugonda amahonda ku muhori wa ndiyumvira inzani n'injishi ndayihaze ndayihawe n'ubunkunda ndayemera ikibarira byari kibamba kanatsinda yamuka mu nyambo nca yita ingeregere yangira bugingo yariruka ntibatera umuhinga wo kuyitera yitega imfizi mu mataha nisonga y'ikigandi songe ikiryi buryi gateze iby'ibubamfu myambi y'ibiswaswa ntigiranya ringa zikuranya renga kukavumba kwa inasenge ariyo rutamuri intega ruca mu birezi nkumi yabiganira umuhari wabihaye nibihonzi bihondera umuhura mu muhoro imbavu nizihomberane zaratahanye ingoga zivyuka n'ingoma yuzuza igikweno ndazibanza inkwera zigwatiriza ubukombe mukurisha ndazireka zihera ku muvumba zirisha umwagambo zishoka uko nshakaje maboko yingira kimazi nari najanye n'ubuhungu busiba kuragira ntibusibe gusigana ndabusaka ndabusakuranya nanje aho hambere narumwambara ngwe narayihara nkayihanyura vyaje imbizi nkayambara inkindi sinari bwajunja n'umutari mwitaba intambara igeze muri muntu rinde nari naratanze abaganya kugarukira abaganwa je bita didi mihari hasi mihami hwanije mihana haruguru rwo kwandiyumbi izambambuye nazibanje imbere izanga yijunja ndazirasa muntu tuyibere njane itabitigira imvamo rw'imvamuraro zirukira kwihamba no harura nuru Mbega none ko umugeni bahora bamugeranya n'inka bakavuga ngo inka muntu byavuye kuki ngo umugeni bamwitiranye n'inka mbega hoho uya mukoye barashobora no kumwita imfizi iyo bagiye gukwa umugeni kenshi aza kumubarira uje gusaba sabira umuhungu wiwe abwira ba mwana se w'umukobwa ati nagenda gutura ubukene muga batari ubworo ndakeneye inka bandangiye ngaha mu rugo iwawe kandi si inka bihembe ndazifitiye mbere naje ndazizanye nshaka inka muntu nshaka inka izomara ubukene mfise mugabo atari ubworo inka izosenya ikavoma izokuka igakubura ni ya mvugo ngereranya nakubwira iri mu kirundi iyo nka muntu nuwo mwigeme
hanyuma bamugereranya inka cari gitungwa abarundi bakunda gusumba ibindi bitungwa kubera akamaro byari bifise. Urumva muri wa rubyino ngo inka ni nziza, ngo zikora ibizisa, zikora ibirama, zituma umugeni zikamuzana, zikamusiga, zikamwambika, abana zikabaramura, zirera abana zikabaramura. Ni igikoko, ni gitungwa gitunzwe na mu Barundi kandi bari bafibona ko gifise akamaro kanini cyane. Amata kigatabira itongo, amata abana bakadoha, aho kiri hazira umwera n'umwumwe. Umuntu nawe mukaba muzi ko afise agaciro nawe ni kadasanzwe. Uwo mugemero cyamugereranya n'inyana y'inka kuko nico gitunga gira ati jewe nje niyamvugo ngira nsigaye jewe nje ngumpe umugeni umukobwa wawe ngo bandangiye ngaha oya. Abarundi mu kuvuga ni kumwe Yezu Kristo yariko arigirishiriza mu masinagoga barafise ingene batavuga badudurira ko bashaka gukoresha imvugo nk'ikiro. Mu mvugo rero ndyosha amatwi, imvugo nyura amatwi harimo imvugo ngereranya. Bakamugereranya nico gitungwa ataho kigegwa mu bindi bitungwa. Uti none urya musore nawe aje kumurondera barashobora kumugereranya n'imfizi. Yego mariko ntibaza bavuga ngo nanje nzanye ishuri ngaha oya ntibabivuga uko. Iyo bavuye muri nankana mbere bakagira bati naje akadudurira ko ati naje kugusaba umugeni, aranavuga ati mbere wewe uja kumpa umukobwa nanje ndaguha umuhungu, umpa umukazana nanje ndaguha umukwe. Ivyo rero umuhungu rero niwe yageze no mu mazina je mpora ndabivuga ndiyica ntiyakwe ndiyarumara gishika ndishuriye wa mutama ndico bamutira ntabatiza tekasiga nzo batiza ishoka n'umuhoro mu binyarukanda umwampi mu bikarishe ndurwembe ndarasicasa yana icasa mikigashishitira nyina ndishuriye wa mutama ni jewe ishuri hariho mpizi nkuru datanga cambuga nti nje ndishuriye wa mutama ndico bamutira ntabatiza. Yego abantu barigereranya n'imfizi akavuga ati jewe ndi atinganye ipfufu n'imfizi nuko indusha kurisha nkayirusha kurinda. Ivyo biravugwa mugabo bivugiye abantu bariko barivuga amazina ntibavuga ngo naje nzanye ishuri nanje ngo mpiyonyana oya suko babivuga ngira ati mpinka muntu izosenya ikavoma kandi ni wangabira ntuja gusanga naje urangabira ndakugabire no kunyuranya iminwe iyo hinyuranye umukazana nanje ndaguha umukwe aho yahora ico kivi yahora duza umunsi umwe bazoza bakiduza ari babiri nibindi muhora muteramisha abantu mu kuvuga amazina n'ibicuba byose kandi ni mu Kirundi none nankana ngo Kirundi kirakenya amajambo. Ego mpora nteramisha abantu mu mazina n'ibicuba n'imbyino. Kirundi kuvuga ko gikenya amajambo ni ibyaba bubu basanga bavuga ngo mpora mbona iyo muntu kandi akuzega ariko aravuga ijambo hakagira igihe yikanza ko yaciye mu ishuri ngo akavuga ijambo yarigeza hagati ngo sinumva ingene no bandanya mu Kirundi agacavuga n'ijambo ry'igifaransa canke urundi rurimi yavuga igiswahili canke urundi rurimi mugabo atari Kirundi. Uwo biburiye n'abamaramara hore ntihagire umuntu azosubira kuvuga ko Kirundi gikenya amajambo. Igitunze ni iki ubwo rurimi yaragonse araruhoha ruramukuza rukamutuma avuga ico akeneye wagisabwe akumva akaja kuyisoko agasuma akazana akaja gusaba umugeni mu Kirundi bakamumuha. Mu Kirundi kirakenya amajambo barambarira ico cabananiye kuvuga mu Kirundi nimba ari ikintu kibayeho mu Kirundi. Urumva je murambwira abantu muragenda kuri ivyo bidusamaza bica kuri izo mbuga ngurukana bumenyi mukahakura ibintu ugasanga umwana mwatangoye kumupakiramwo ari uruhinja ari uruyoya akabona ivyo imbuto itewe nayo niyimera none atabanje konka Ikirundi ngo agihohe akivuga kiri muto hanyuma akibwirwe n'abavyeyi ugasanga umuvyeyi n'umwana umwe ari kuri iyo telefone ubundi ari kuyindi ntibariko baravugana cakiyago ca basokuru bayaga ku muhingamo abana n'abavyeyi bariko bahuriye ku inkono iri mu gusha bakaba barayaga mu kwinjira ko amashiga yitura ngo bagaburira abana hanyuma have babikira baryame. Ico kiyago ko kitakihari bobura kuvuga ko gikenye gute genda rero muri ivyo bitunze mugabo naho ne hajya barabaraba bakihorera niyo ugiye mu mahanga ukagenda bakakubaza uti je mva mu Burundi bakumva ntaka novera kukumva ico Kirundi ko nabo bagifise bogira inyota yo kuciga ugaca ushaka guhurumbira ivyo vy'iwabo zobwiye utazi yuvuye naharyo ugiye burya ntubwiye neza. Rero si bibi kurahura ubwenge mu mahanga muga byiza ugenda ufise ahantu uvuye ufise imizi ishinze neza hamubwira uti nta kuranduka mu mizi hamwe ufise bumva ko ufise akaranga gashobora kurangira n'abajya bandi bahajya ugiye bakagira bati numvise inyota yo kuja aho hantu mugabo urenganye Kanyaru ugacuza uvuga Ikinyarwanda hajya barakuraba bakitwengera
aha mu ntara twegeranye aha tukumbibe naho ngaho Kongo hakaba aho mu Rwanda hafi aho ugera mu Rwanda ho hoja hose ikirundi baracuba mugabo kakivuga mu kirundi ntukivuge mu kinyarwanda aratambuka kanyaru yagaruka ngo amashanyarazi yazimye ngo ibyo bintu bihenze ibihenze je bimenyereye ko ibihenze nk'umwumbati mubisuriye urashobora kuguhenda ukaraba uvuze rero ngo birahenze ushaka kuvuga ko bizimvye cenca mbona ko wagiye hajya basigara baritwengera hari utujambo two gukundwa kazanya abakundana bakoresha nka bebe shushu sheri bakundanye kuvuga mbe mu kirundi boba batuvuga gute mwebwe umugore wanyu muhamagara gute umugore wanjye namuhamagara nyina w'abana ariko mu gukundwa kazanya amajambo yo gukundwa kazanya arabaho muri ivyo bya wari kuravuga numva bingora no gusubiramwo aho nibiri nyuma n'ibindi muzobivuga n'ibindi aha kari nyuma karahinda n'ibindi muzobivuga gufata umuntu ubwanwa n'ubwakwaha ukamwita bebe nere mu kirundi twobivuga gute none mwise mwiza wanje ari umugore ukamwita tiro ry'inka ukamwita nzira y'inka nzira nziza ariko aho mukunzi ni mukunzi mwiza wanje mukunzi wanje tiro ry'inka irembo riteze neza nzira nziza mugabo ugiye gufata umuntu umutahamakazi ngo bebe ngo shushu je bintu aho n'ibindi muzobivuga reka tubaho umwanya mugabo no kumusubiza ibuti nta mwita bebe uruyoya gusura kumwita uruyoya Rwanda sindabizi mugabo nta kujyana bivuze tugitangura kuyaga amajambo yo guhayagiza ikintu kunda mu kirundi kandi ntashobora kubura mu gifaransa bavuze ngo ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément kirundi nk'ibyo mwabisigura mu kirundi nta majambo yo guhayagiza ikintu kunda woshobora kubura yama ari ku rurimi ntiwoshobora kubura ingene utaka ikintu ukunda nibyo rero nariko ndakubwira bavuze tiro ry'inka nakubwiye ko kirundi inka barazihengekera cane ku kirundi jewe abana banje amazina y'ikirundi ameze nkaya aregamiye ku nka kandi akagaruka no ku mana sinshobora kubura ijambo rero ryohayagiza ikintu umwana mukuru yitwa Nteramiyinka Nteramiyinka ubundi yitwa Ayinkamiye ubundi yitwa Iracaniye urumva Ayinkamiye mba sindavyigiza kure y'Imana ni Imana inkamiye amata ayo mwana nkamugeranya n'amata akamwe n'Imana ubundi mushiki wabo akitwa Iracaniye igicaniro ni ic'inka mugabo ni Imana itanze uwo mugisha wo gucanira ukuzana ico gicaniro ikintu rero ukunda ntigishobora ntiwoshobora kukiburira amajambo yo kukivuga ntiwocuja kugira ngo ngiye kurondera ngo muri kazindozi y'igifaransa ngo nje kuraba ugaca usanga rero ejo uzosanga umwana bamwiteranije n'imbwa yo mu Bufaransa canke akayabu ko mu Burusiya yego bakamwita akayabu kanje rero twe nk'imbwa mu Kirundi imbwa mu Kirundi ni ikintu gikengereza umuntu akwisa imbwa sinzi ngo wagiye ku namba yariko ararisha umuzungu kazamwa mwita ngo afise amaso nk'inyana ari amaso nk'inyana ati wamuhimbiri uje waravye ndimwe wangereranya n'akayabu amaso ko ari nkaya akayabu canke je urangereranya inka bobo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi we yarazi ngo aduduriye ko acaza wese ko ndamwise amaso nk'inyana mbwa amaso nk'inyana ni ivy'ikirundi ubwiye umwigeme ko ari amaso nk'inyana canke mazi yateke nta kintu na kimwe aheza wewe ngo yumve ko wasigaje kugira ngo umube wamusiguriye ko umubonye ko atahagerwa hamwe bavuga uti n'inyange ntigwako mugabo rero ukaja kuzana biriya bije biva hariya ngo kayabu ivyo bya shusho bya bebe bya aya majambo ugiye kuyavuga usanga wewe nyene uri kuravuga kubiri n'imigenzo yiwawe naho rero bazoca bavuga ngo Kirundi kirakenya ngo ngiye ngo kugira ndonke ngene bwira amajambo ngo nkunda reka nje kwitiza hariya ngo mvuge ngo bebe shushu ugenda usanga bashizemo n'akayabo n'imbwa z'iburaya ntumenye kuri mu Kirundi naho imbwa ari ikintu gikengeretse cyane imbwa ni koko yego barazitunga mugabo imbwa kandi washaka ni nagacunzi burugo ufise ingene uyireze iragamburuka mugabo
imbwa iguma ari ikintu gikengeretse nitwoja ngaho rero ngo tubesha ngo amajambo yo gukundwa akaza duhabe dusanga twashizemo n'imbwa barabita batiro ry'inka babite mazi yateke babite nzira y'inka nzira nziza n'ibindi yego nankana ngo imico n'akaranga by'abarundi ngo byarataye agaciro mubona gute nk'ubu abagabo bose boza barambara bagashaza nk'uko mwe mushajije oya imico n'akaranga by'igihugu ntibita agaciro kandi burya kwambara ni kimwe mu byabaranga hanyuma imico n'imigenzo nabyo ni ibintu by'amahahandi nk'akabande hari umuntu araba ibihe iyo bigeze urabona nk'ubu ubuzima bw'ubu ni ukwirukanga ni ukwiruka n'umwanya hariho ibintu ubwiye urashaza ushonyanga nk'uku uhava usanga hari ibigusize rero wiyambariye ikoti canke ishati agakwakwanya akanyaruka mugabo akaba yambaye akikwiza hanyuma kuko twajanye n'ivyo bihe akambara akikwiza ntahenera abahita ntashibaguzwe mu kuvuga akavugana umutima mu nda kakaranga uriko uramwumviriza yaga uriko uramwumviriza avuga aganira n'abandi ukumva ko agifise yandero y'ikirundi yo kuyaga adatukana adashize ingeso adashize isoni jewe iyo mico ntitwoheza ngo dupfe mu byo kwambara ariko rero kwambara gushaza ushonyanga nka kera abashinga ntahe bariko bashengera baje ibwami kuteramisha umwami akambara akikwiza akambara ibitako agashiramwe ibirezi akambara abakenyezi bakambara n'imiringa ku maboko nta kintu na kimwe cotuma igihambaye ni ico kiba kiri ku mutima mugabo uvuga ngo mico n'akaranga by'urundi byarataye igihe none ibiri ku gihe nibihe wewe uzogenda ibiri ku gihe uyumvire ngo nibiriya bya hariya ibitubona tucishije kuri izinzi ngurukana bumenyi ariko nabo kirazira ko bica bigenda bikagunda bikanigira mu menshi imico n'imigenzo y'abarundi kubirahura sinda byanse mugabo bize bifise ahantu bubakira bisanga utari kagati kareremba mu ruzi hamwe iyo hengekeye ariyo kohenukira kakandi gashobora guhenurwa n'umuyaga oya imico n'imigenzo isanzwe ishinze imizi ibindi kubirahura ni neza sinda byanse biraza bikaza muga byubakira kubyo dusanganywe ntihagire ibiza kuko imico n'imigenzo y'abanyamahanga ije ukayakiruka jenda byita kubimira utabihekenye ukabimira utabihekenye nama ariko ndabwira abantu ni uca ugwa mpishi n'ukuzura inda hanyuma ugahavucishe pfo na ruguru kuko navyo ntibeza ngo bikugume ngo kuko ntawe biba bisanzwe umuntu biba bisanzwe yakaranga muntu yawe yaragiye ya mico n'imigenzo yari kukurangira imico n'imigenzo nk'ubu yabagize bati abarundi barangwa no kubaha barangwa no gukundana barangwa no kigongo n'umutima wo gushikirana no kuba barabandi hari ahantu nogenda nshitse bakabona ingene nigenza ntiyirirwa aravuga ari umuntu azi ku indonda bihugu nyene imico n'imigenzo y'abantu kwisi imeze akakuraba agaca avuga ati wowe uri umurundi ngo hari umuntu yabajije umuntu ngo mbega nankana ngo umurundi ngo mubajije ikibazo ngo kwishura n'ikindi wacamubwira ngo ninde yabikubwiye nagutoye nabonye umurundi mufatiye ku kuntu mwambaye mwo tudondagurira ibigize umwambaro kama w'umurundi umwambaro kama w'umurundi bakera bwa mbere hoho zinambaye sinovuga ko ari umwambaro kama gose kuko umwambaro kama yari impuzu y'igiti bikoreye iva mu mumanda hanyuma bakamenya ingene babikora n'imangu n'ibikoresho byabo bihingurira hanyuma bagakora impuzu bakikwiza bakambara bakikwiza icambere coco no kwikwiza hanyuma urabona ko iva nko mwizosi gushika hasi nta na kimwe cyo kwereka ko umuntu atikwije ntibiba urumva ukamenya ko hariho iyo wambaye munsi niyifata hejuru kugira ngo umenye neza zizitwa imbega zikitwa imbega hariho uyu mushanana wo hejuru ari mushanana mugabo rero umushinga ntahe agacahongera akagira n'iri cumu iri cumu nta muntu w'umugabo yagenda atitwaje agacuma jewe ndakunda kuba ndayifitanye n'iyi nkoni kuko kenshi ndiko ndavuga amazina n'ibicuba bijana n'iyi nkoni ko ni nk'imwongere ndakunda mfise n'aka kironge mugabo irisi bijanye n'umwambaro kama hanyuma mugabo rero hejuru y'izo mbega agaca haba umuhivu werekana uyu nabone ni iyo sinzi kurabona nk'inka umurizo w'inka uraherezwa
bagita ubushenza burya kajya gahereza kumengana ubwoya bwinshi uri kumurizo mugabo mu mpera hariya hariho hanyuma iyo bariko baratambuka uyu muhivu nka jewe nirehera uko urakora hasi ndiko ndagenda ukagukora hasi ariko nabandi baragerageza ukagwebera ugashika hasi hagaca haba rero nibi bitako byo guherekeza gutaka urumva no gutaka no gushariza hari byo mu gahanga hari ibyo ku maboko ariko no ngaha ahaje hari akabuze sinzi ko karavyo tutabona mugabo bari bafise ihete hamwe agira canke kirezi ngo utambaye ntabona ko cera kuko bakunda kucambarira ngaha n'ibirezi bagashira mu gahamba ntukibona kuko nk'ibisinda bibona mugabo rero ivyo byose rero kamwe kwako bigaca bituma cyane cyane babona ko wikwije ikintu ca mbere cyo kwitwararika kwari ukwikwiza uyu munsi rero baba bigeme baba bahungu bagabo ivyo kwikwiza umenga birabagora kandi nahone akaba yabibonye ahantu ngo narabirahuye na hari agafoto nabibonye ko hari yego hari agasanamu nabonye ko umuntu araho ukamenga yaraberewe iwabo nivyo niko babigira ukambara sinzi kurabona kurajya amasanamu sinzi kurabona abigeme bo muri Afrika y'Epfo nyene bambara uramaze kubabona ntaco mvuze simbandanije bijya rero ugacuja ko nk'umurundi kazi ukambara ukaja mu ibarabara bakuravye ubona bariko baratwenga mugari ngo bita mu kirundi ngo kwihera yera ariko barabara kwihamenyo y'abatwenzi nico cico rero muri Afrika y'Epfo uri kuraraba abigeme bariko baratamba novuga ngo batambaye kuko amabere hejuru kandi abantu bakabakomera amashi banyina bakaba bariko barabyina sinzi kurabona imigwi yino y'intambo aho abavyeyi bamaze basanga imigwi irimo abana n'abavyeyi bakabyina abana bagatamba yumvire rero muri Afrika y'Epfo umuvyeyi umukenyezi akabyina umukobwa we ariko atambaye iwabo bagakoma amashi bijya rero bibarekere n'ivyo wabo na hari muri Afrika nka twebwe ni wabo mu Kirundi naho ureke bambare bagwebere bavute bakenyere bikwize hanyuma abavyeyi bavyine abana batambe mugabo batambe bambaye kuko uri kuratamba utambaye mu ibarabara mu Kirundi mbega none ukwambara ukikwiza ni gute kwambara ukikwiza no gufuka umubiri kugira ngo uvuge ati aha abakobwa bo barakunze kunegurwa ko bambara ntibikwiye kugira ngo uvuge ati byari kwije abayambaye wewe nkaho urikwije arakotse nkaho urikwije hanyuma oya kumwigeme ho n'ibindi bindi urumva naguhaye akarorero ko kabigeme muri Afrika y'Epfo abariko barakurikirana ikiganiro bashobora kuba babona kandi simvuze ngo baba bari gusa iwabo niba bavyemera uko ingeso y'urugo ntiyuba ku rundi mugabo natwe murarabira kuri ba nyokuru na ba nyogosenge na ba nyokwanyu kuryo ubona bambaye kuko urumva tugiye turagira uko uyu munsi ntaco aragereje haruguru y'amavi ntangorane hirya y'ejo azobona ko ati naho n'ibisinda bigire nari kuba nikwije hanyuma bone bamukurikije amaso ati ko ntambuka bakabura intege zo gutambuka no gutaha ntamenye ko bariko bahayera bariko bihera amenyo no kuraba rero ingeso y'urugo ntiba ku rundi ejo ntuzurabe ngo muri Tanzania ngo nabonye umwigeme yari yambaye kunuku kubucuja ko canka muri Kongo ngo tuhanira ubibe ntaco oya bagira bati ubutaya karanga abataya akabanga weho wararigumije uvuga ikirundi ciza witaho amayagwa uzi no kuvuza umwironge uretse ko biguha ijunje ry'umurundi abushitse hari ikindi bimaze kukungura ubutaya karanga abataya akabanga akaranga ni ka karanga muntu niko kerekana ko umuntu ari umurundi ari umukongomani ari umunyarwanda ari umutanzania ari igihugu cose yoba aturukamo hanyuma utijewe hejuru yuko bimpa ijunja ryo kumenya ko ndi umurundi abushitse uti hari ikindi kintu bimarira yego cyane ivyo twamye tuvuga iyo turiko nagize ntino kugororeramwe ntibigoye ubatunganije urubanza hakaba hasigaye imwe byo kururyosha mugabo rusanze ruryoshe ruteguye neza ukahashikana ukabona ko hasharije abarimwe baberewe irembo riguye ingata bazanye ishishiro hejuru y'ivyo bati rero ko ari urubanza rw'ineza ntitugandaye reka tuvyine tuvuga amazina tuvuze imyironge dutera impundu ivyo ndabigira ariko nanje hejuru y'ivyo haraho bagira bati nawe we ntutura umubindi nk'amazi niwawutura uragusomako umubindi nkabanje ntuye ukaba ari uwo bagaca bagira bati reka tunyuranye iminwe ugasanga nanje baramenya ingene uwo mubindi naje ntuye kusomako kujya kw'abandi nivyo mugabo ugasanga turanyuranije n'iminwe bakagira bati nawe we ntiwogenda uko ugasanga barankoze mu minwe ivyo rero novuga ko hejuru yuko bimpa
umugani wawe uti icunga ryo kumva ko ndi umurundi agushitse urumva birafise n'ico bimarira biraheza bikamfasha no kwiyungunganya mu buzima. mwoshobora kuducishiriza ko tukumva ayo mazina n'ibicuba benshi bikugura? Yego cane, reka nduge kwijambo. Bakunzi bahire mwadukurikiranye, iki kiganiro cashimikiye ku kibano n'imico kama. Twizeye cane ko cabunguye ibitari bike. Iyi ndanga twayaze rero agira yivuga amazina, avuga ibicuba, yongera tuvugiriza umwironge. Nimutangwe kumuraba mu gice gikurikira. Murakoze cane.